Hello bakunzi ba Fresh TV de 57 twongeye kuramutsa ubugira kandi tuvuga mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ubu ni wa mwanya mwiza worship together twama turi kumwe ku misi yose ya Mungu amasaha nkaya reka tubahe ikaze rero abatumiye dufise uno munsi murazi ko twama tuzana abatumiye batandukanye reka duhe ikaze ku mutumire w'uno munsi murakoze mushaka kutwidondora kumbe nashobora kuba dukurikiranye rya mbere baze kumenya tugiye kubana muri uno mwanya mwiza. Okay, shalom ni Eddy ND.Eddy yego ni jewe tugira tubana no munsi tubahaye ikaze ubundi guhimbaza canke se gutazira ni ibintu bibiri bitandukanye canke ni ikintu kimwe kumbure citwa kubiri guhimbaza no gutazira ko kuhimbaza indimbo zinyaruka gutazira indimbo zitonda ni bimwe kuri Eddy canke Bagenzi baza guhimbaza no gutazira ari ubuzima gusa buhindura akazina tu sinoni ni style y'ubuzima bw'umuntu ari we wese yitahuye. Murakoze cyane reka rero aho muri hose dukurikira muri umwanya tugiye kuba mu mwiza guhimbaza no gutazira hamwe na Eddy Ndeyana kumbaza ko tubwira nabo baza ko bariko barafashanya aho reka wifatanye natwe muri umwanya murakoze. This is Fresh TV. We shine to progress. Ndabizi neza ko Yesu ankunda ni kubwanje yasheshe amaraso singekeranya ndabizi neza ndirimba haleluya niwe andokoye ibihe byose byo kubaho kwanje zora mwizigira kuko ari wewe birato byanje Imana muri twebwe nushimwe mwami w'abami ko waje kunkiza muri wewe niho dukira urubwugamo bwanje n'amahoro yanjye ushimwe mwami ushimwe mwami w'abami ko waje kunyibuka wasanze muri wewe niho dukira urubwugamo bwanje n'amahoro yanjye nushimwe icyubahiro mwami ushimwe Jehova Shalom kandi kubashobora kuba baradukurikirana ushobora gufata umwanya wawe umwanya mwiza rwose hamwe n'Imana yawe wibwire kwikunda wibwire ko ariyo yonyine ikwiriye gushimwa bigumye canke byoroshe gushimwa biryoshe canke bibishe gushimwa mu bihe byose twizera neza ko turahimbaza Imana itihenda Imana
itabesha, Imana itabura guseruka. Sinzi umwanya ushikiyemo, ariko ndashaka gutahuza ko atana kimwe kibera ubusa. Uyu mwanya nyene ushikiyemo, ibi bihe nyene wisanzemwo, himbaza Imana. Subira kandi wibwire ko uzohora uyizigira. Subira kandi wibwire ko iminsi yose yo kubaho kwawe ariyo yonyene izokwama ari ya mbere, ariyo yonyene izotangura ubuzima bwawe, izotangurira ibintu byawe, ibikorwa byawe, ibyo ukora. Yes, ibwire wihimbazisha umutima wawe. Ushobora kuba uriko uragenda, ushobora kuba uriko uradukurikirana wicaye mu muduga, urashobora kureka imwemu yawe ikahimbaza, igahicubahira Imana. Ibwira ati Mwami, nushimwe Mwami w'abami, ko waje kunkiza. Muri wewe niho nduhukira, urubwugamo bwanje n'amahoro yanje. Nushimwe Mwami w'abami, ko waje kunkiza. Muri wewe niho naronkeye akaruhuko, urubwugamo bwanje n'amahoro yanje. Nushimwe Mwami w'abami, nushimwe Mwami w'abami, ko waje kunkiza. Muri wewe niho nduhukira, urubwugamo bwanje n'amahoro yanje. Nushimwe Mwami, nushimwe Mwami w'abami, ko waje kunkiza. Muri wewe niho nduhukira, yes Lord, urubwugamo bwanje n'amahoro yanje. Umutima wamuhuzuza amashimwe, ineza yawe ntisiba kwiyongera. Umutima wanje wawujuje amashimwe, kubw'ineza yawe idasiba kwiyongera. Ndashaka kwimana umutima wanje, umutima wawujuje amashimwe, kubw'ineza yawe idasiba kwiyongera. Umutima wanje, umutima wawujuje amashimwe, kubw'ineza yawe idasiba kwiyongera. Umutima wanje urafise amashimwe, wawujuje amashimwe, kubw'ineza yawe idasiba kwiyongera. Uti sindije nyene, sindije nyene, wagiriye neza mu mamiliyoni menshi y'abantu naronse akanya kose. Sindije nyene, sindije nyene, wagiriye neza mu mamiliyoni menshi, gusa naronse akanya kose.
sakanyoko aho uri urashobora gutangura kuyimbaza akanwa kawe si twebwe twenyine twaronse aka kanya tushobora kuri iyi plateau muri Fresh TV twahabaye juste guhabwe opportunité ego wewe utahawe mugabo aho uri urafise opportunité urafise moyen yo kwicyubahira Imana yawe urafise moyen yo kuba reconnaissant yo gutahura ko hari ineza nyinshi Imana yakugiriye. Umunsi umwe Yesu akiza abanyamibembe 10 mugabo atangazwa nuko hagarutse juste umwe muri 10. Aramubaza ati mbega nimwakize mwese nkuko nanje nifuza kukubaza eske hari Imana nta kintu kicizira kugirira kugira ngo nuyihimbaze. Numva nifuza nanje kukubaza eske nukuri ego ingorane zirahari ego uri kuraca mu bibazo ubwo byukuri ivyo bibazo nyene nivyo wamyucamo kuva kera nta musi numira kugirira neza urashobora kuyishima. Ntibashoboye kugaruka abandi 9 hagaruka umwe azazanya amashimwe aje guhimbaza araza asubiza icubahiro arabarekoreza. Imana imaze gukora ibintu byinshi cyane gose byinshi gose. Oh Mana we ni byinshi wakoze ni byinshi ni byinshi cyane nitwo birangiza kubivuga ibyo ugukora ni byinshi cyane nitwo birangiza kubimara ibyo no kuvuga ko Mana ni byinshi ni byinshi cyane nitwo birangiza oya ni byinshi nibyo wera muri no birangiza ibyo wamukora ibyo wamabanyeretse ibyo namanabonye ibyo mbona n'inshuti zanjye ibyo mbona mu muryango wawe ibyo wakoreye iki gihugu cyacu Mana ni byinshi rwose byiza nitwo wagarara kuri bibiliyo ibyo wakoze mu mashengero yacu ni byinshi inaye ni nyinshi inaye ni nyinshi inaye ni nyinshi ni byinshi nyemerera ndakubwire ko ndagukunda nyakirira ya mashimwe nawubanye nawe nyemerera ndakubwire ko ndagukunda nyakirira ya mashimwe nawubanye nawe Mana nyemerera ndakubwire
mutima wanje wuzuye indirimbo nyinshi zo kuvuga byo wankoreye. Mutima wanje wuzuye indirimbo nyinshi zo kushima byo wankoreye. Narindi turo vise ryo sibyo ryo kuvuga warakoze. Wambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nawe n'ay'imisozi yo kugwaho Imana idahinduka. Yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo n'ay'imisozi yo kugwayo n'Imana idahinduka. Yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo n'ay'imisozi yo kugwayo n'Imana idahinduka. Niyo yonyine Mana yo kwizerwa. Niyo yonyine Mana yo kwizerwa. Niyo yonyine Mana yo kwizerwa. Yesu sinoshobora kubaho ntagufise, ko ari we nsiguro y'ubuzima bwanjye, kandi namenyereza yuko ataco dutandukanya, kuko wose n'ubuntu n'urukundo byawe. Yesu sinoshobora kubaho ntagufise, ko ari we nsiguro y'ubuzima bwanjye, kandi namenye neza yuko ataco dutandukanya, kuko mboshwe n'ubuntu n'urukundo byawe. Yesu sinashobora kubaho ntagufise, ko ari we nsiguro y'ubuzima bwanjye, kandi namenye neza yuko ataco dutandukanya, kuko mboshwe n'urukundo byawe. Yesu sinshobora kubaho ntagufise, ko ari we nsiguro y'ubuzima bwanjye, kandi namenye neza yuko ataco dutandukanya, kuko mboshwe n'urukundo byawe.
kandirimbo mukunzi wanje unyegereye igihe nari nihebuye ahindura umubabaro umunezero nari mboshwe none yarambohoye haleluya mbega ninde yashobora ico gikorwa atari Yesu gusa Yesu sinshobora kubaho ntagufise kwari we nsigaye ubuzima bwanjye kuko namenye kandi namenyeza yuko ataco dutandukanya kuko mboswe kandi Yesu sinshobora kubaho ntagufise kwari we nsiguro y'ubuzima bwanjye kandi namenyereza yuko ataco dutandukanya kuko mboswe n'urukundo byawe. Urashobora kubaho udafise inoti ariko ukabaho. Urashobora kubaho utarubaka utaragira inzu nziza ariko ukabandanya ubaho. Urashobora kubaho utarabyara kandi ukabandanya ubaho. Ntiwemere kubaho udafise Yesu. Niwe wenyene buryohe, niwe nsiguro y'ubuzima bwacu. Uri mu kibanza uriko uradukurikirana ushobora kuba ubiguye ko utazimye iyo bita umutwe ariko urashobora kuronka chance yo kumwakira uwo Yesu turiko turavuga turiko turasemerera. Iyo wumva natwe ibyo abandi bajene bangana natwe barimwo natwe nibyo tubihira ariko twaramuhisemo kandi by'ukuri yatubereye umwizigirwa gushika n'uno munsi. Yatubereye umwizigirwa gushika uno munsi. Nigera ahinduka. Ashobora kumwakira, urashobora kwatura ati mwami ndakwakiriye. Ushobora kuvuga ati mwami ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza. Birakunda ko uno munsi mutangurana urugendo kandi mukajana kure cyane rwose heza. Nta kindi kintu azi atari kugira neza, nta kindi kintu azi atari kugira neza. Mu mutima
wifuza amahoro, ibyizigiro, urukundo, ukwizera, arashaka kugukomeza. Umvica tumye minduka nitwa umukunzi n'Imana ye n'imbabazi, data wa twese. Uti nuko hari ruwiyambuye ubwiza bwose, yambara umuvumo wose n'ububi bwanjye. yangunze ntabibereye naruwo gupfa, niwe yamuje n'Imana ubudashima. yangunze ntabibereye naruwo gupfa, niwe yamuje n'Imana ubudashima. Ni Yesu, zina riryoshe, niwe nzira. 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 I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and full foundation. You never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor, hope and firm foundation. You never let me down. I put my faith in you. I put my faith
From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great, great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to the rising sun. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. I put my faith. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. You never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. You never let me down. 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 You never let me alone. Hallelujah. You never. Oh, so faithful for me. Umuvyeyi ashobora kwibagirwa yego agata abana biwe, papa mama bacu birashika bakaruha, n'ingeso zacu birashika bakaruha nuko tumeze, ariko wowe kuva gushika n'uno munsi sindigera ndakurambira, nta munsi n'umwe ndigera ndagushisha, nta munsi n'umwe. Nanizo kwama mwizigiro. You never let me down. Never let me down. You never let me down. You never let me down. My project, you never let me down. Even in future, you never let me down. You never let me down. You are my support, my provider. You are my support, my provider. Only you are my manager. Only you are my boss. You never let me down. You never let me down. You're the faithful God. Reach out now.
Chidukora ibineza yawe ibineza yawe barabimbaza ijuru bwawe nagahebuza uzuye imbabazi n'urukundo n'abatakuzi bamenye yuko ineza yawe ihoraho uzuye imbabazi n'urukundo n'abatakuzi bamenye yuko ineza yawe ihoraho uzuye imbabazi n'urukundo uzuye imbabazi n'urukundo n'abatakuzi bamenye yuko ineza yawe ihoraho icabona jewe icabona narakubonye ugira neza icabona icabona chidukora jewe jewe icabona 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 chidukora nawe waretse nawe wabeshe je nashingirina ineza yawe we nawe waretse oya nawe wabeshe je nashingirina ineza yawe shingirina ineza yawe ya nawe wataye ya nawe wabeshe je nashingirina ineza yawe ineza yawe kandi je nawe waretse oya nawe wabeshe no je nashingirina ineza yawe we ndicabona jewe ndicabona ndicabona chidukora jewe ndicabona chidukora nawe wabeshe manuraga je nawe wabeshe manuraga je naje kubwira Imana y'umwizigirwa, Imana igira neza, Imana idahemuka uko ari urejo nikuri kandi nikuzahora nuhinduka ijambo ryose wavuze urarisoza nuhemuka si iby'indirimbo gusa ariko by'ukuri nahimuka nimba utaramwizigira subira kandi umwizigire, nimba wari waranamwizigiye subira kandi wongereza inguvu ishaka. Mwakoze cyane kubana natwe. Yari Eddy, nari kumwe n'inshuti zanje, turi kumwe na ibih hamwe na Luduc Gasasira n'abakozi b'Imana n'abantu
bahezagiwe cyane gose mwakoze kudukurikirana kuri Fresh TV. Ngire ko nshimira uburongozi bwa Fresh TV, nshimira aussi na sister Angia Maya Kakajyo. Mani wa umugisha mwagize neza.